Africa Live, Africa Plus, ni Shenge Nice Giselle. Tugiye tugaruke mu gisata ca politike aho tuzogaruka ku nkuru y'u Rwanda na RDC. President Tshisekedi aranegura icitwa ubujyajya bw'ubumwe bwa Afrika agashimira Qatar na Amerika bifatiye ibintu mu minwe. Mu kiganiro yahaye mu ndwi iheze umumenyesha makuru Ariana Veras Victoria w'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Amerika, President Felix Tshisekedi wa RDC yavuze ko yoba uwa mbere mu gusabira Prix Nobel President Donald Trump aramutse atoreye inyishu ibibazo biri hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda. Tshisekedi yavuze ko icigwa yakuwe muri iyi ntambara ariko bira mu buseruko bw'igihugu arongoye, ariko yatahuye ko ubumwe bwa Afrika ari icuka. Ni mu gihe uyu munsi isaha 7:30 13h30 mu rurimi rw'Ifaransa muri Amerika, ni ukuvuga isaha 1:15 y'ijoro 19h30 mu rurimi rw'Ifaransa ku masaha y'Igitega. Hiteze gutegwa umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'abashikirangandi bw'imigenderanire y'u Rwanda na RDC. Ingingo zose ziri muri aya masezerano ntizizwe, gusa azoba ashingiye ku kumvikana guhagarika intambara no gukemura impungenge z'impande zompi mu kibazo kiri mu buseruko bwa RDC. Mu mpera z'indwi iheze President Donald Trump yarishimiye kuba ariko arakora ibintu bikomeye mu kugarukana amahoro mu bice bitandukanye vy'isi biri mu ntambara, anavuga ko agiye guhuza u Rwanda na RDC bagasinya amasezerano y'amahoro. Ni mu gihe ubuhuza hagati y'ivyo bihugu bwari bwahawe umuryango w'ubumwe bwa Afrika biciye ku buhuza bwa Nairobi na Rwanda mu mugambi w'inyishu za Afrika ku bibazo vya Afrika. President Tshisekedi we abona ko imvugo itajanye n'ingiro. Ati ntabwo nshigikiye igisa n'ubujyajya dufise hagati yacu nk'abanyafrika. Turavuga vyoroshe ngo inyishu za Afrika ku bibazo vya Afrika, ariko ikibazo tumaze mu gihe catewe n'u Rwanda camfashije kubona neza ko iyo mvugo ari icuka. Dufise ibimenyetso bigaragaza ko twasotowe n'u Rwanda, ariko sinigeze mbona ibihugu vya Afrika bihaguruka ngo biciyamirize. Ico bikoze Felix Tshisekedi arashimura President Joao Lourenço wa Angola kubwitange yagize akagerageza uko ashoboye kose kuba umuhuza mwiza. Africa Live, Africa Plus, mubandanye mudukurikirana. Mbega wowe nk'umusomyi canke nk'uri karadukurikirana, ivyo bintu ubivuga kiki?